Oui, barashari ngaho mu biro. Yazitahanye. Nacho reka ndamuhamagara. Merci. Okay. Okay. It's okay. Allô? Allô? Écoute. Ça va? Namaze gushika mu rugo. Ndacari ku kazi? Uri ku kazi bari bambwiye ngo watashe. Oya. Bon, amasaha yo gutaha yageze je hari ahantu nagira nce bikundi urashobora kunzanira rya document mu rugo. Cya document? Ubukoze. Haracakeneye signature zawe. N'ubundi nivyo ndiko ndakubwiye kubera ntegerezwa gutanga rapport ejo. So bishitse ukazinzanira mu ijoro ubwize neza cyane. Merci beaucoup. Merci. Kawati karugai. Oui. Ego namaze gushika. Oya nta mwanya munini ndahamaze. Niyo nishika. Nicara muri salon. Merci beaucoup. Merci. Le frère. Oui. C'est comment? Ni sawa, meze neza. Ego sha. Ndashima gute nawe? Nigishika nawe? Gute nawe? Meze neza. Ego urumva wari license gusinya aha munsi kubera izi document zindi zose. Ego na wa mu directeur yambwiye yuko azoza gukuraba ejo ukazi. Ya ukazi cyane. Ego merci. Je mbona hakiri kare sinzi ko twaba turiteramira. Haracari kare kandi urumva na madame namusize agiye kuraba famille yiwe. Rero ndavuga ati nta mpamvu nimwe yose yo gutaha ahubwo urinda guca mu kabare katwiteramire nganye umeze neza ariko. Ego. Nta kibazo. Nta kibazo. For real? Kibazo. Okay. There's no ice. Merci. Yeah. Cheers. Ego. Meze neza ariko. Hari ikibazo nashaka kukubaza mugabo reka sidai kubaza ubonye ko aracari kare. Umbabarire ndaguprofite kubera yuko urana kano kazi dukora niduhura kenshi mugabo reka mfate ino opportunité dushobora kuyaga vyinshi sivyo. Umaze gukora byinshi mu buzima bwawe uri cyitegerezo ku bantu benshi ndibaza ko hari ibintu byinshi abantu bifuza kumenya biciye kuri sinzi ko ushaka kuma kano kanya. Murakoze cyane.
Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ibintu ni fresh sana kweko ni ya Friday kuryoherwa, ya Friday kuvibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out. Kabos for real. That's my name. Naenda bakumbuye cyane. Mwari mwumumbuye. Mwari mukumbuye ikiganiro mukunda cyane arico HangOut, but this time around ndagarutse kandi ndabagarukanye umutumire mukunda cyane. Ngarukanye umuntu haciye umwaka n'inusu atakiganiro turakorana ataraca muri HangOut. Mugabo uyu munsi navuze ati iyi vendredi ya février reka namurondere kugira dushoke kuyaga vyinshi. Mpamvu yambaye rouge ndaza kuyimubaza, nico kibazo nifuza kumubaza. Mugabo reka ndaza kukibaza, mbega ni kubera ni Saint Valentin ukwezi kwagenewe urukundo, mbega ni kubera iki? Turaza kubimenya. Ndagusabe kandi mu vyobero vyawe ushoke kwicara hamwe urabe kino kiganiro kubera yuko uraza kwiga, uraza kunguka, uraza kubaka ibintu vyinshi mu buzima bw'iwawe. Amazina yahawe n'abavyeyi yitwa Iradukunda Heri. Ndakubwire yuko Heri amazina akoresha kuri stage cyangwa umuziki yahisemo kwita Dramati. Mbega ubutse insiguro ya Dramati? Muri Dramati harimo kwanza drama ni drame, hamati ni tausi, izina rya mama wiwe akunda cyane. Dramati avuka mu muryango w'abana batatu, akaba ariwe ari imfura. Ni Dramati no kubwira yuko yakuze ari hafi cyane ya mama wiwe. Mama wiwe yagerageje kwigwana kugira abana biwe bashobore kumererwa neza. Dramati ndakubwira yuko hari mu mwaka wa 2016 aho yatangura kuza arakora ama videos atandukanye, mu mwaka wa 2018 arahitamo gutangura career yiwe aho indirimbo yiwe ya mbere yise Bebe hamwe n'izindi zagiye zirahitinga. Ndashaka kubwira indirimbo nkunda cyane, indirimbo iri mu mudio wa reggaeton, indirimbo yitwa Friend Zone. Ndakubwire kandi yuko Dramati canke Baby Killer Your Fave umwaka w'indwi wiwe yawigiye hehe? Mu ntara ya Ngozi, ishuri ryitwa Don Bosco. Ni Dramati yamwe mu bantu bamwe bafise ingabirano nyinshi zitandukanye. Ndashaka kubwira yuko hari umuntu biganye mu mwaka w'indwi yambwiye ko Dramati yari mu bantu bari bakunda gutamba. Murazi yuko mu mashure hama hari umwanya nyine wo kuryoherwa. Dramati yageze umwanya wa dance, yashobora kwifatira mu mitima abakobwa benshi, akifatira mu mitima abahungu benshi, akifatira mu mitima abigisha benshi. Dramati nyene muri no mwanya ndashaka kubwira yuko nimwe mu baririmvyi uvuze mu muziki wo mu Burundi bafise numbers zihagaze neza, bafise ibiharuro bihagaze neza kuri Spotify, kuri Audiomack, kuri YouTube. Nushobora guhengekanya kuvuga Baby Killer Dramati. Ama featuring amaze gukora ni menshi, ama stage amaze kuduka ko ni menshi, ibihugu amaze kujabukamo gukora ibiteramo ni vyinshi. So my people, uyu munsi jewe nk'umujeune nifuza kumenya vyinshi, nifuza kumenya ama step atandukanye ya Dramati. Uyu munsi ndibaza yuko nza kumenya vyinshi, nawe uriko dukurikirana uraza kwiga. Ndazi kumukunda, ndazi ko muri repertoire y'indirimbo zawe ya telefone yawe indirimbo ya Dramati nibuzemwo, nimba ari Temporize, nimba ari Madamu canke n'izindi nyinshi zitandukanye, ndisuye sata yuko zitabuze. Mugabo Dramati kimwe mu bintu ndamuziko hari mu mwaka wa 2020 aho ahantu bita kuri EFB bakora ibintu vya karaoke. Iyo bahamagaye Dramati yarashobora kuhypinga agatanga show, atandirimbo n'imwe iri hit afise, mugabo the way ya performinga kuri live imeze fresh sana. So today kiri mu bintu vyatumye ndamwemera kandi mvuga ati I respect talent ya uko jewe ivyo navyo nokora. So my brothers and sisters, ladies and gents, ndabasabe mu vyubahiro vyanyu twakira inungabirana Imana yaduhe mu gihugu cacu, twakira no mujona gerageza gutwara kure ibendera ryo mu Burundi, twakire inungabirano ibandanya ituryohera mu makoncert, ibandanya idutwenza mu mavideo, ibandanya ituba inspiration mu kwambara. Please nakaroro kenshi twakire Baby Killer. We do like this, let's go. Mugabo rero ndababwira ikintu Drama, let's go. One time they used to call me Bochi, but wow, they call me the big man cow. Like you can see me now, moving with the crowd. They call me Dramati, just make that clap. I do the freestyle, that's me. You know when you see me eating the bakes, that's me. The guy that's only get the cheese on cheeks. Getting for my money, you know why, that's me. Tundele, I'm to see Tundele. My people make some noise for Drama the good chan. I'm good, I'm impressed. Yeah.
hari abantu benshi ibintu wavuze batari babizi, so now they going to know everything. Kabisa uko biri kose ndashobora kwemeza yuko uri kirore ku bantu benshi, nikibuza yuko umunsi n'umunsi tuzokwandika biography yiwawe y'ubuzima bwawe. Why not tuyivuga today kugira n'undi gwaruka canke n'undi munakara kuraba ashoboye kukumenya deep. Je mutima wanje uraryoye kubera yuko igihe dukorana ikiganiro na madame wa office na tamporizo wa office na code wa office, ni indirimbo nyinshi ziri hit right now utari office, mugabo this time around urazifise kandi zifise numbers nziza cyane, uraberewe. I appreciate that. Why red? It's February, so obviously. Okay. Reka duhagare kuri February nyene, sivyo? Ni ukwezi kwagenewe urukundo, sivyo? Niko babivuga kandi urumva tujana n'ibihari, siko? Mu rukundo Dramata hagaze gute? Statut y'urukundo bimeze gute? Statut yanje rero iri célibataire kandi maze igihe kinini. Yego. Nta bindi bifuza kongerako. Magare kuvuga ibintu. Umaze igihe kinini utari celibat, ni choix yawe, ni decision yawe cyangwa ni wavuze ati bimeze gute? Si choix wanje. I tried inshuro nyinshi mbere cyane gose. Mga buri gihe ntahuye n'igisanga cyuko batanshatse mpura n'igisanga cyuko bankinishije, so I was like, let me just chill. Okay, uramaze gukinisha umukobwa wo? No. For real? For real. They're not gonna trust me, but I've never. Okay, niyo mpamvu bibaza yuko batagutrusting? Niyo mpamvu bibaza yuko batinya kubwira Dramati? Benshi nabo bavuga ndavyemeye, bavuga n'ubundi n'umuririmbyi nari seriyo. Ni bya bintu zo gusanga ejo ninje ubundi ndo mu bandi bakobwa, so benshi baza batazi yuko it's actually real. Muga jewe ndi umuntu sinigera afite nata n'amasantima, kubera I know how bad bishobora kuba anytime. Canke ama depression ugasanga yaragugiriye nabi, undi muntu yagira nabi, so I never play with that. Kabisa. So every time renda bijya mu DCS cyane ni nkuko duhuye n'umukobwa ino munsi akambesha umusego nyine kwa nkunda tayari banatse nkakabuje, so nabonye bisaba umwanya, and then I tried kubanza gufocusinga ku buzima, my family and everything, my music career, so kabisa. Reka ngaruke outside the cameras, reka tuve mu makamera tukumenyereye ko, reka tuve ahantu henshi tukunda kubona ama concert mu bindi bintu bitandukanye, mugabo reka magara nka Irankunda Henry, sivyo? Uri umwana wakuze ubona mama wawe ari hafi yawe, uri umwana wakuze ubona mama wawe fighting ikintu cyose kugira mushobore kumererwa neza, sivyo? Family yose ikintu nifuza kumenya muri iyo period papa yari he? Eske warabaye wa mwana wifuza kumenya ati where is my dad? No, papa wanje yapfuye 2012. Rest easy. Rest in peace. So ico gihe nari nkiri muto. Ni kuvuga hari hasigaye kumbandanya ubuzima rero turi twenyine mu. Wapambanye gute nka Dramati? Ninza charge dace zikuja ko n'imfura. Actually nta nimwe, kubera hari muri cya gihe ubona umenga ibintu byose it's under control, nta ngorane n'imwe hari kandi zihari. Muga ukugenda urakura rero niko naciye ntangura kuza ndabona like how my struggle mama wanje ariko aracamo, the life we actually living, kubera ko twe twagumye tubayeho neza, twize tubaho tudafungura, twize tubaho we mama wanje je kwera narakubagana nabanze ngo nukunyanga, muga after ndaza kuraba nsanga things agenda neza, ukabona umengo mama wawe ntakugurira uniform, ukabona abandi barabagurira amasakoshi mu yandi mafamily, wowe nta sakoshi ugira, kumbe waraharura kugura isakoshi, agaharura kwigurira abatoyi bawe, agaharura kukugurira ibirata, agasanga ntavyo bishobora, akaca hitamwo kuyasumishamwo, akayagiramwo amatara, akayagiramwo amafacture, ukacura umengo nukukwanga, kumbe she's actually struggling. So ibyo bintu byose nagiye kubibona après, ari naho naciye deciding nyine kumanika ibijumba kabisa. Wibaza yuko Dramati iyaba papa wawe agihari, ukuntu wakunze umubona, wibaza yuko yari kuba ari umuntu agusupportinga muri career yawe muziki? Sinibaza ko nari kuba naranabaye n'umuririmbyi,
kubera ko je nabigiyemo kubera mbona the hustle is real kandi I have to do something kuri famille yanjye nanje ubwiwanje ese je nkori so nagerageje kurondera mu bintu ushobora gukora ari navyo byatumye nja kuririmba so yaza kuba hari kubera he was providing for the family yarakora maybe byari kuba byarafashe indi nzira ugasanga ndi umushoferi kubera yatwara ikara wewe kumusanga no mukomvayere we kwa kumusanga wicara impande yiwe my dad is working I'm working beside kabisa what do you miss the most kuri papa wawe nicaye ikintu nizaye memories maybe wicara twese turagira ama memories tugakumbura abantu sivyo nizaye memories yo wicaye wumva yo kumisinze ku muvyeyi wawe actually ikintu nkumbura no kumva gusa ko harimo nyene the loss ntaho hari ibisigaye byose nta kintu kimwe nkumbura kubera ko sinigeze nari nkiri muto sinigeze ndo mu mwanya wo kuvuga mu mutwe nyine birastakinze nkumva iki kintu gitegerezwa kuhaguma nzogikumbura ibintu byose twabona ari bisanzwe maybe amakado yagiye ku rugendo akagaruka twese yaratuzanira amakado it was something abana kibaryohera rero nico kintu ngira novuga naragumanye mu mutwe physically usana mama wawe usana papa wawe mama usana mama wawe niza ingeso papa wawe peut-être ubibaza ko wakwiye kwa papa tutazi izo rero VRF na mere yarazi for real kubera ko yari umuntu yitonda kandi yari umuntu like sometimes wamengo ni papa ari shy nyine atazi nyine kuvugira mu bantu so I think niho nabikuye ibyo bintu okay biko bikubaka gute ubonye biriko bikubaka gute maybe nizahe zindi hustles tutabona ucamwo canke wewe wabaye maturity muri level ingana gute ubonye vyamfashe umwanya muto yo kugira ngo mure cyane mu mutwe kubera ko nategereza no kuvuga papa naho hari mama arahari batoye banje barahari they all looking for me est-ce que dramatique kinategerezwa gukora kugira ntihabe ikibazo na kimwe mugira ntihabe ikibazo na kimwe kuri batoya biwe kuri mama wiwe urumva utegerezwa uko bigenda kose utegerezwa gukora nice one yes reka rero ninjire straight muri career yawe y'ubu dancer nizahe power watanze zari zigishushe muri bijya bihe drama genda kenewe ndakubona ku ma stage utamba nyene mugabo nibivuna gose sivyo ijya period rero kiri mu danseur sivyo gitamba nizahe pa zari ziri on trend wora kubise uravuga ati abana izi narazibonera bwa mbere natamba amahobo genre c'est byo kwivuna kiki and everything papa and then achagwamwo teach me how to doggy ikindi kintu nari pro abantu bose umva hari kuboro utambuga tamba and then ukakubita tanyo zatanyora zitayemo so I was known for that thing nikuvuga naratamba mu nyuma na gukubita tanyo hari ukuntu nyene utubonye abapeti bakiri bato bakora dutambira turagerageza kuba amafaranga kuko turavuga ati wow uba muri iyo period wora ari akanoti bike muri dance nahariye niga mu gatandatu baduhaye 20 was a lot of money twatamba turi 4 ico gihe twari twatamvye indirimbo ya Chris Brown and umumama araho acaduha 20 catuyagabura turi bane kabisa je ntwara 5 and then mvuye ku ishure kubera byari byabere ku ishure ntashigiye muri ku kubera nigana muri ku diswa nigana n'umukobwa nashaka nyine frappe nca mu isoko cangura akaradiyo kamwe gafite amayekuteri nca muri kuru natwambaye nta frequence rifata sinimwe babiregera ndaho gusa nimero wavyimvye naje mbera rambaza none bagwaye amahera ndabwira bamaye wagize iki naguze nk'iradiyo amatwari baragwa amahera ukazagura amaradiyo wowe uri umunyeshure ifu uguramwo amakaye ugaguramwo amakaramu amalate ndambwira karega ivyo n'ibibazo vyawe kiragoye kabisa
nigari watanguye falling in love biraniye ubwo by the way kumva 6e primaire wari ufite umuntu yeah fam natangiye namukunze kuva 4e the same girl yeah and it was real kabos hari kera nyine by'abana mugabo for me it was real 100%. Urukundo OG byarangiye mukundanye cyane byarangiye dukundanye by'abana gushika nyine muri twakundanye kwera ndibuka naciye nja kwiga code iswawa nyene naramubwiye abandi bigisha bose bagisha nabi hari umwigisha nzigisha neza mugabo yigisha muhira kwa naka mera I was like okay soja gusabira ndajayo maze kuja rero niho twaciye nukuvuga kuva 4e ntitwakundana kabisa mugabo muri 6e turakundana byabatoto bro I felt like umugabo wa mbere kwisi sakwe fam numva umengo nta n'undi mugabo ari kwisi nkundana n'umwana ndahiswa ndibaza izo story nyinshi tuba twifuza kumenya zivuye iwawe yeah from Muyinga to BJ c'était en 2016 nimba ni yes sivyo niyo wamanuka BJ turazi yuko abantu benshi yari first time wawe kuzi ibujumbura yari rya kabiri kumenya yuko uje mu okay kumenya yuko uronse opportunity yo kuzi Bujumbura mbega za story twumva ku bantu baruguru batubwira ati turakaniye kuzi Bujumbura bijye ibintu biri real kuri wowe byari bimeze gute wari muri ba bantu bashuhiye gushika BJ ndibuka ku ishuri niga ko abana kubera ko twe turi Muyinga abantu baba biga Bujumbura so rero baduze ukababona bambaye umoja bro umoja yambara umuntu w'umusirimu I don't trend kana umuntu yambaye umoja mwana mtaone sasa ukaguma wishira mu mutwe tunanje haje hano ndakeneye kuyujumbura so twe rero twakura twumva yuko secondaire iheze nta muntu n'umwe w'Imuyinga nta n'umwe baruguru primaire yihejeje genda wigi Bujumbura ntitwaba tunashaka no kumenya eske ugira ushikeye uzoba kwande twumva umengo kuri Bujumbura is the best feeling ni paradiso kabisa iyo opportunity urayironse yo kuza kubi Bujumbura yo 2016 narayihaye sinayironse byagenze gute I told my mom ntibiba cyenda mansi Bujumbura yambaza wewe kwandi ushikira kwandi ntugire ingora cyenda manutse then naraje nyene washikiye gute washikiye kwande byagenze gute umunsi wa mbere ushikira BJ nashikiye kuri Gardino ashitse mu ijoro sinfise yongiye nari mfise agafuko k'ubugari ifu y'ubugari n'ibihumbi 8 like a big months and then I got there nsinzirira nyene kuri Gardino direct kubera sinari mfise yonja naguma mbona ububajaji moto zaragucanga biranya mu mutwe kandi abantu bose bamubambira wa mwana barakwiba umengo nyine ahantu nje none ni hi so cyanicara haboro ndahicaye nicarana ibintu byanje byose niho nasinziriye kubera ko Muyinga it's 5 hours ugerageje gusubiza ubwenge inyuma ugerageje kwibuka izo memories gushikira BJ ugashikira mu gahinga ukarara mwibarabara and now you are a big star abantu bose bifuza kwifotoza nawe bigwisoma yawe bikwigisha iki bigusigira iki mu mutima no mu mutwe wawe gatro nuko your dreams are yet to come true mu gihe uba waretse ibintu byose ukavuga ati ngira ntambuke nja ku ndoto zanje ukavuga ngira nkore nja kuri igihe kintu ushaka gushikako ni ukuvuga buri gihe cyose success iri imbere yawe eske uzoyishikako gute so people give up like so fast ku buryo baba umengo Imana yarabibagiye ariko Imana ikorera mu bantu Imana iri mu bantu bafise ishaka Imana iri mu bantu bafise kwitanga bafise n'umutima wo gusangira so ibyo bintu byose rero naragerageje kubigira ngira nayo mpamvu ubona ibintu byagenze neza you never give up I can't even n'ubu haracari ibintu byinshi cyane so I'm not ready to give up at any cost kabisa 2016 iraje 2018 iraje indirimbo yawe ya mbere career yawe iratanguye
turatanga kurona mu lights ku radio atandukanye indirimbo yitwa bebe by the way iri mu ndirimbo sinaronse bakujya kuyumviriza gose kubera hariyo ya frappe gose yitwa friend zone niyo yabaye favorite song yanje sivyo the song yari dedicated ku mukobwa canke friend zone yeah. The girl I was telling you muri 4e ase kwa nini hautaki kuona nini you feel it yeah cyenda bibona urumva the story niyo mukobwa muri 4e yeah. Nice one yeah you are a shining star sivyo Imana ya blessings mugabo let me know amafaranga ya mbere Dramati yatangiye gukorera muri career yiwe officially menshi mu muziki wiwe yarangaye Dramati yakoresheje iki menshi cyane ahubwo ya mbere na aya mbere yeah it was 200 yeah 200,000 wayakoresheje iki baya man sari 2000 yafi agiye arahira bukeye but I remember every time I was ku mahera jewe the only thing you know it's all about my mom and everything kabisa hari ikintu kijanye n'abastar bamaze kuza muri industry yacu baraje barashininga ibintu bimera neza turababona ku ma platform yose tubabona ama shows atandukanye mugabo right now ni tukibabona sivyo ikibazo ngoma budakubaze gihagaze ku the way Dramati ashobora ku maintaining amafaranga yiwe mbega wewe career ya music yawe ihagaze canke uvuze ati right now this is the right moment yo guhagarika kuririmba urafise handi hantu waziganyije akanoti kawe esko iyi period uri ushininze amafaranga uronka urafise plan B yakoza canke nivyo uvuga ati let me keep on investing mu muziki I invest mu muziki no mu bindi bintu actually sinigeze mbaho numva yuko investment imwe ikwiriye yeah so ibintu by'umuziki bifise guarantee maybe yeah you never know yeah so mu gihe rero ibintu utaba uri sure you have kuba ufise izindi investment kabisa I tried kuba nshobora gukora akantu kamwe canke tubiri ku ruhande bishobora gutuma Dramati aguma ameze neza yeah ndibaza mbaye wa mbere kubaza kino kibazo harasohotse video iheruka ya Sabi one of the legends yarahasorinze sana afightinga sana aja mu bigo bitandukanye guhasoringa pambanira umuziki wacu the video mazibisi birubona Dramati but I want to know Sabi avuga Nuraronka opportunity yo kuvugana na Sabi nuraronka opportunity yo kwicara na Sabi mukavugana mvude we it's not a lot of time gake kandi twese kenshi dukunda guhora mu Rwanda so okay the challenge ngoma ndaguhe washogerageza kumwigana that's strange Dramati navuze kumbuga kai ko yazi wasaza kwachomye kabisa the video imaze gushikira kuri wewe yari video yo kugerageza kukuvugira kukwereka yuko tumwe respect you wayakiriye gute eske warabaye wa muntu uja ku texting asabom get yeah at the end of the day nibwo buzima tubaye kabisa ejo uzovuga naka ejo mvuge naka so we all used to that ahubwo ikintu gusa nakunze muri byo nuko yari kavuga ibintu abantu benshi batazi so here they thought yuko umuririmbyi ngo kuba batakuvuze ngo cyangwa batakwanditse ko ngo you not there ikintu gituma umuririmbyi aba ahari n'ibikorwa byiwe eske ibikorwa byawe biri mu bantu cyangwa ntibiri mu bantu mu gihe rero biri mu bantu n'abataba bariko barakwandika it's all good kabisa gusa bataba babitahura so ntawe kubera ko asanzwe abizi abimazemo n'igihe kinini warabitahura navyo ariko aragerageza kubabwira kabisa hari ikintu drama psychologiquement abantu benshi tudashobora kwakira cyo kimwe hari story mbi bakwandikako ku buryo je ndazumvise mvuga ati yaba ari ka boss yako bimeze gute hari story banaka bandika bakakreatinga bakaguposta bagafata iki niki urabibona psychologiquement Dramati iyo bamwambitse ko story mbi bimeze gute uri wa muntu uja mu cumba eske urarira bimeze gute mama ti aragufona mama akakubwira ati ahubwo mama niwe aba afite ikibazo niwe bitera ingorane mere
bami nabijemo ndabizi I know people abantu bakuvuga nibo n'abantu baba batakuza abantu bakuvuga ngo ntibaba bakuza actually so wowe mu gihe uba wizi ngene imeze kandi abantu bose ntibategerezwa gukunda kandi bajya abantu bandika bijya bintu sibo benshi ntabwo ni bakiya kurusha baba gushikira n'abagukunda so nta mwanya munini nkunda kubi nicaye ikintu bifuza ko abantu tumenya tutazi kuri wowe bamenye msamaino ndayatanga cyane cheers my bro cheers ikugeza ndayatanga for amwe bibaza ko nono uyatanga ku bakobwa uyatanga canke no people that actually need them like bajya abantu babona bayakena physically nicaye ikintu bibaza yuko Imana ikiguhaye abakobwa baba bafite ibibazo nunari mare n'uburebure urakoze urifuza ko tumetero tunga ko twumvise imbutso twa nitunganye ndashikana tubi Demetro yizi gapapa Demetro metero ipima ijya metero bapimisha igitambaro indira ugira umutwe agende hari metero abaregare imwe 20 metero 20 imatera ya metero 60 ndayikwira sigura gupima metero 60 oya urarenzaho kidogo ndarenza ko sawa ndacakura Urabona vuye ugira hano uramaze kurondera umuntu akwangira kubera utari muremure rwose niba cyangwa babiri ariko nikundira barebare urumva Imana ko blessings akantu gatoya tuye bari fresh sana ndazi nawe nivyo bakunda ivugisha ukuri umukobwa wese bari mumenga afite uruhungu ruhagaze runini costo aige ushobora kuvyuka nabi and then ndiko ndagenda dufata turi nkana tukahagarana nkaho nta muntu Imana yavyose kabose n'uburebure kabisa sinzi umuntu yambwiye yuko muri injo R&B afite mille chance umukobwa akundanye n'umuntu wa R&B biraryoshe ngo kubera umukobwa arambiwe arashobora kumubwira call video akamuririmbira ibiki n'ibiki bedroom ati uri muri abantu nights Madame uri so fine kuri yo naimba indirimbo za Dajo I don't even know how to sing French mugana arazi niga kuri university kuri Savid naraziririmba mugani namundi ntubikora ngo ni kubera ngo ariko bisanzwe bimeze ubikora ugira nyine bicira amanota yo kabisa narabonye post yawe kuri snap ya before kusohora ambulance ugatubwira the story the message kete ya atari wandikiye umukunzi wawe bro uko romantique ile mistari ni I told you I'm serious people don't know ubaye ikigakava igene twese wanditse ndisiyo yasataye ko ari abandi bahungu bagize copie coller yego babirungikira abandi bakunzi babo sivyo kubera yuko ajya amajambo yari deep warabona neza yuko avuye straight mu mutima hari ukuntu dramati iyo dakunzwe n'umukobwa acaronka inspiration yo kwandika indirimbo Imana ishimwe twaronse ambulance twaronse friend zone ibintu nk'ivyo madame yose iraza mbwa madame warufise umusheri no nange uri si umukobwa nimwe ndarondera ndayimuririmbira and then she was like girarish I was like okay girarish sa ndayisoma and then it turned out Numi mbonye challenge I was like now wait arayigotamo kabisa the story iri on trend ni story wawe na Bface sivyo Imana ishimwe twarabonye affiche ya show ya Bface video launch turabona ko ifoto yiwawe turavuga ati aho tukaba bintu byaramaze gutuza sivyo muri ya period yari rya mbere ugiye mu mabifu n'umu artiste mugenzi wawe kandi mwese murakomeye abantu barabazi sivyo tudashize mu makamera mu biganiro byose wakoze
wibaza yuko vyagize impact yayo muri psychologiquement kuri dramatique est-ce que warabaye wa muntu uvuga ati je m'en fous canke hari ikibazo vyaguteye twe tutazi mugabo still ukabandanya twereka yuko ari bo nyene je byaramyafexe cyane muri jewe kubera ko ni monde nshasha naringiye mu je I wasn't used ku bintu byo kuma ndashikana naka ni dutahura and then jofuma biba ari ibintu by'iwanyu babiri mugabo bimaze kujamwo abandi bantu mutazi abandi bantu mwese zafise opinion yiwe option yiwe so byaratumye nanje namera neza sometimes mugabo mu nyuma ngena ndatahura yuko that's the world we living kabisa so yeah ho bari did moment kuko je ndabaze guciringa na wewe na B-Face kenshi tukaja mu restaurant gusangira yari moments zimeze neza zo bari moments zo warakumbura kuri B-Face ukavuga ati kiya kijina tutameze fresh ngaje ndagumbuye ko tu yeah of course jere gasindo mwana I have to nk'abantu nyene baba barabanye ubumva mengo why are we going through all of this kandi ari twahora twicara tugatera nyine ubumva mengo ni ibintu bitari bikwiye ku so yeah ninde yazanye idea yo gusubiza hamwe ninde yarondeye wundi umuntu yabizanye ni umuji wanje yitwa Dave ngira uramuzi yego Dave niwe yambariye arambwira ati ibi bintu rero bihagarare jewe namumenye kubera wewe jewe turashobora kugenda tukicarana nawe mugabo twicaranye nawe sishobora guhamagara dusangana turi so murabe ingene mu biheza and then araduhamagara turicarana hamwe turaganira umwe wese aravuga ibi birahera turabitoye umuti n'abantu bakuze ninde yasanze ari mwikosa ninde yasanze ari mwikosa no twese twari dufite amakosa ku ruhande umwe wese yarafise ikosa no je ikosa rya mbere natahuye nuko ego na indirimbo yari iwanje I had kumumenyesha maybe kumwinforma before you kintu byose that was a mistake nagize mugabo nawe misunderstanding yiwe ni yatumye ibintu biba maybe ntivyari kuri ndagira yagiyo bijamwe nyene some clever minds the challenge hagaze gucanga shakugire rap ya madam rap my beat way flowing kushaka my ushaka beat ijya indi nyene let's go Ori doctor anything agumambo singa okay because that fun baririmba abos darani okay basi yivuge nyene ukura yibwira umuntu majambo Ori doctor uri doctor ubushuwe nguma mu mishinga buke chaleur zero nk'abasoba ngashyira amakenga I swear God imistari irangitse no kubera ntariko ndaririmba like okay shyira amakenga should survive nguchanga medicine umindura gapanchi mukomizo kini 1 to 10 just turn up the machine tero mubwo buryo fatwa n'izi crise bebe put that thing on the sofa that is why we need HangOut boss for real I mean baby killer your favorite and that's quite a favor wawe and that's quite a favor musheri wawe and that's quite a favor ya tantine wawe and that's quite a favor ya tonto wawe that's quite a favor ya petit frère wawe cyangwa sister wawe uko biri kose numwe mu bantu twiyumvamo drama hari ikibazo abantu benshi bamanze imisi bibaza surtout ndakunda gucumva ku artiste bandi cyangwa ku promoters bandi ikintu kijanye yuko drama arafise ukuntu da supportinga iyindi new generation
mu ntumbero yayo mu guposta links zabo mu guposta ibintu vy'iwabo challenges zabo ibiki n'ibiki biba bimeze gute drama est-ce que uramaze kuvyibona ko by the way I don't know hari igihe people they don't understand yeah I told you I'm way too humble cyane ku buryo abantu bose nanjye bamwumva ati why am I not getting this back so maybe ushobora gusanga bamwe bazisohora ntameze neza ntari muri mood yo kumva ndi ku matelefone cyangwa sanga sinayipostinze kubera ko maybe narabikoze inshuro nyinshi mugabo mwe ntimweze mubikora ugasanga nicyo gituma nanjye nabikora so buri gihe haba hariho reason why umuntu adakora ikintu mugabo jewe ntavyo nzi ko ndabikora kabisa cause ndibuka nta ndirimbo jewe muririmbyi dusanzwe dukorana ntigira posting oya z'abandi mudakoranye oya nyine nivyo ndiko ndavuga dukorana ibintu by'imiziki kubera ko it's not like ntegerezwa nanjye guposta indirimbo zarizo zose kabisa so if I feel you could this thing have to be supported I always do. Nice one. Igihe imodoka yabishika umwe mu bantu bambere batanguye kwi blessing ari mama wawe mama ati twarabonye ifoto ari ku modoka yiwawe the feelings ya mere ari meze gute kuri call ari bimeze gute est-ce que mama numusazi aje kugira urahejeje nanjye rero ndashikiriye but it's all about love. I really love her. Nina mpamvu namubwiye babu you have kuca kwa mama kabisa kubera ko byose nabigiyemo yabimpereye urusha rwo kubikora if rero ariko arabona success arabona ko atataye umwanya wo kumanura atataye umwanya wo kundeka gukora ibintu nice one turabana sometimes turicara tukagira some regrets zo kuja muri domain canke ni so byarashitse ukavuga ati why naje muri no muziki why ibi byose kubera yaba ndi muri ibiyinyi sinakwa ndi muri ibi sivyo iyo moment yo barashitse nicaye ikintu cyatumye wicuza kuba winjiye mu muziki ni ibintu bibiri bimaze gutuma nicuza actually hari igihe ubona ikintu all of a sudden sha ukumva umengo kiragukubisa mu mutima kivuye ku muntu utazi utari bwanabone ukumvenga nyine abantu nyine why kubera iki bakuje ko nkuko byarigeze kuba igihe cy'aba diaspora I felt so bad ku buryo numva ati why am I doing all of this like really ndi muri monde nashobora kuba ndi free shobora kuvuga ikintu ko ndagitahura shobora kugira ikintu na kimwe shobora bro iyindi nayo nuko nyine mu biri ibintu by'iwacu you're not independent on yourself like ubuzima bw'iwawe buri mu maboko yawe so bakuvuga uko bo bashatse bivana n'ivyo uri kurakora you can go out shobora kuri bikinga shobora kuri radius kandi ibyo bintu byose sikwera ko ntobikora ahubwo ni kwera ntinya ko ivyo bintu abantu baza kuvuga après kupostinga no yose so that means I'm not independent kabisa Mona gute long time nitumona pictures muri kumwe nitubona za snap muri kumwe bimeze gute none guposta ko sikirenga kandi Instagram yawe stories Snapchats ibintu nk'ivyo sivyo before umwaka uheze kubera indirimbo none indirimbo it's all like that was the promotion the purpose of the promotion niyo mpamvu ubwo mwabona ibintu byinshi cyane it's all about the song and success to the song kubera ko ibintu twakoze uje na mwana mbabaye ducishizemo gatoya basi tamporize gatoya gusa wandishe ndakubwiye verse nkunda jewe verse ya kabiri uri mimi watawanje morasoma nkabona mu bitabo uko nkukunda nkuze nifasha no mu bitaro meze nk'ijiya a big elephant mu bagabo ile bitima na promo i prophet watanga amasomo uri pilot kiragoye drama thanks a lot kubera yuko jewe it's a blessing kwa nicaranye nawe ni opportunity ndonse ni benshi bayifuza mugabo bari baronke this opportunity so kino kirago cacu kimwe mu bintu nize canke natahuye no kuntu bijanye yuko na mpamvu nimwe dufise gucika intego urinze ubona dramati avi muyinga acashikira kuri Gardino ijoro rya mbere akayi blessing ira kuri Gardino si kintu coroshe
Beriman Boys irahari. Beriman Boys ni bamwe mu bantu mwabanye mu gihe kitari gitoya muri Bounce Boys sivyo. Ni bamwe mu bantu naho navuga yuko bikora neza ariwe Kiriku canke Double J sivyo. Muri Bounce Boy mwarakoze indirimbo yitwa Kokota muri kumwe mwese nyene team yose. Mugabo this time around bisa nkuko umwe wese akara focus yagatwe kiwiwe. Bimeze gute? Mbega igihe Beriman Boys yifuza kuva muri Bounce Boy sivyo? Barabaye muri babantu baza kubwira ati drama tuko dukora iki ngahanye ingo dukreya kano kiwacu le fait ko twese batatu we came from Beriman sivyo byari bimeze gute kubwa umaze kubona Double J hamwe na Kiriko bamaze gusezera muri Bounce Boy usigaye uri wenyine hamwe n'abandi ba artiste tutari tuzi cyane wowe wagira feelings zimeze gute warabona yuko uronse umwanya mwiza wawe rero gushininga cyane nisanze DJ I was so lonely kubera ko deje bwa mbere I was even lonely bagihari so bamaze rero kugenda it was worse kubera ko ndibuka Double J na Kiriko bamwe bafise ubucuti tukina muri band bari babantu uza gusanga bavuganye utuntu hari performance uza gusanga bo bari so bari bafise ibintu bakora ibintu byabo wewe atawundi muntu arimo so ni nayo mpamvu n'ibintu bya Beriman I wasn't even in kubera ko bari basanzwe bafise ibintu mugabo barasezeye barambwiye twebwe turi mu kugenda mugabo ntibigeze bambwira projet yabo okay numva nyine ko baragiye kandi it's all good kubera ko bambwira ama projet yabo bari ukonvense umujani muvane muri Bounce Boy correct barabana barina so bamaze kugenda nibo bantu twatemberana nibo bantu nari mfise I was lonely habona n'ibintu byose bigiye guhagarara kabisa umaze kubona Double na Kiriku muri Bounce Boy ko barashininga wowe umengo sihuri cyane dari bize gute kuri jewe sinigeze ndabifatira umwanya kubera ko I always believe ikintu cyose kibera umwanya wawe everything happened for a reason kandi for a right time so gushininga kwabo barabikoreye niyo mondi barimo niyo mwanya bagezemo ikintu namye nizera muri Bounce Boy nuko buri muntu wese bamufitiye umwanya if bo bariko barabakorera ivyo bintu na drama tahari nabo bazotegerezwa kumukorera ivyo bintu kubera ko the same strategy the same power the same ideas byose biri hajya nyene kabisa sinigeze numva kumengo bariko babikorera abandi je nice one muri en contact wowe muravugana muratextingana nibyo bindi ewana ingoma yawe irarenze bimeze gute turavugana tukanahura defa tukanasohoka nyine ntimusubira kuba that close amaperi ya buri mwanya gukozanya bya buri mwanya still murabona nyine nk'abagenzi kabisa Rwanda warashitseyo UG warashitseyo Europe warashitseyo Belgium hamwe n'ahandi hatandukanye wibaza yuko our music imisinziki nubwo ayo buryo umuziki wacu buze n'icyaye kintu music yacu buze kugira natwe twebwe dushobore kuja mu ma top ya East Africa nta kintu rero cyatari twebwe nk'abaririmbyi tubuze ahubwo tubuze power yo gukorera hamwe y'abafana wa mutima wo kumva nyine umufana n'umufana mu bindi bihugu bariyubatse kumva yuko umuririmbyi bamukurikirana mu bose umuririmbyi bamushigikira whatever so bakeneye kumenya ngo nuwa naka nuwani sinzi kumaze kubona ama festival bakunda kugira mu bindi bihugu buri muririmbyi yagiye baramusapotinga ukamenga n'umuntu niwe bafana niwe bari baje kuraba so twebwe rero turacafise ka kantu ko mu Burundi kumva naka ari karatera imbere tumurekane nawe na kidogo ngo nyine dukore mugabo ntihagira ahantu turenga kabisa kandi byose bizagaruka kuri twebwe kubera tuko dukorera igihugu cyacu if batuvuze neza ahandi hantu natwe we feel proud uko biri kose tegeza kuba nayo investment turazikora indirimbo turiyaranje umuntu wese uko ashoboye agakora amakolabo kumva umuntu yasohotse gukorera mu Bugande yasohotse gukorera muri Kenya Tanzania so ivy'abandi ahandi hantu mu mapeyi bakora natwe turabikora kabisa mugabo rero the power of working hard like together y'abafana ni time wibaza yuko mu mashow maze gukora mu Rwanda kugenda utajanye mu DJ wibaza yuko ni kutaba professional kutajya no mu DJ wawe muri show ni kutaba professional mbega ndabimeze gute professional ahubwo
ni bumvikanye ikintu na nyene iyo concert Yeah. kubera ko twe hari ama concert dukora tutabeshanye ugasanga ni ibintu by'ubugenge Yeah. kumva nakaya kubwiye mushigikire Yeah. so wo kumva umengo kumwoblije ibintu byinshi biza kuba ari ibintu bije kugorana bye niko byari bitegerezwa gukorwa mugabo kubera bumva his energy azobikurikirana azobinkorera neza nivyo bikunda kudutama mu mayero mugabo nkawe uri umuririmbyi uvuga ati I have kubikora ushaka urabikora cyane kabisa le 31 décembre waratwemereye yuko uzokora featuring Niger ugomba gupambana tugere muri zijya kona za East Africa hehe West hehe hose music yacu igere hari yanyu plans zimeze gute est-ce que you ready for that? Yeah, I'm ready like the connection is already there. Yeah. Hasigaye gusa yuko start flying and then najya kugerageza wibaza ko ari nde muzo barahari you just wait. uyu mwaka nyine Yeah. I told you 2024 is for working hard. for sure. Let's go. Them niggas wanna kill the vibe of the good man. Tata kuna matata. Eh, Them niggas bashaka kunifera na tera squat all the time. ariko je. Nagwana. Hakuna matata. Guy in my hand. My eyes on the rudder. My eyes are red. Eh. Same mipaka. I don't care. Yes, I don't care. Yes sir. Yes sir. If time I step back bara busy buga. Eh. Kugeza aho the enemies bapowa bugaca. Hakuna matata nubwo benshi tudasa. Dusangira agahiye akabisi tugata. Eh. Hakuna matata like 1, 2, 3. Every time. Paris. Free. Hakuna matata like Muhammad Ali, like Tupac on the beat. The James on my V. Nice one. Grand merci kuri wowe dukurikiranye du début à la fin. Ndizera ko waryohewe. Your favorite namukuzaniye ngaha kugira usho kugira ibihe bimeze fresh sana twe tuvuye mu business y'akazi mugabo ndavuga ati why nashobora guprofita bwa dusho kuyaga ibintu byinshi bitandukanye ni Dramati Baby Killer ndakubwiye yuko afite indirimbo yiwe iri kuri accounts shishasha mugabo video niyo shasha indirimbo yitwa Ambulance Drama Ambulance why wazanye icyiyumviro muri EP yawe yose indirimbo standatu kubera iki wahisemo Ambulance? Abantu benshi sinigeze nshaka kubivuga muga nashatse yuko ijya date bijya bintu byabereyeho yobaho iyo ndirimbo ihari iri mu bantu and maybe kubera ko nta muntu mfise on Valentine nzoba turi kumwe I'll be sitting and having some memories and be like yeah it's like iyo ndirimbo ni dedication ku muntu ku bantu actually bafise the same story the same struggle nanje ubwiwanje nyine nashatse ko abantu bazoba batameze neza bazoba bafise ikintu basi bakura kuri jewe kiri hafi apana bya bindi barinda kuvuga mbega arayifise cyangwa ntayafise so I didn't want ngira urabibona even there is no promotion there is no whatever nico nagomba kubaza ko kuyibanira promotion kandi ari no see sinayisohoye cause I wanted to be a hit song cyangwa ije mu bantu igiriki I just wanted ko iba ihari and anytime umuntu ayikeneye avuga ati I have kwisanga hano hariyo Ambulance harimo na Your Man harimo akantu kaguma kagaruka sana muri Your Man harimo 18 if you want let me be your man muri Ambulance harimo team don't break team muri jya message ntiwabonye ko hari ahantu handitse I love you team like team niko twita na jewe now so ni anytime dufate kwa kunuma muri ko muravuga ngira no team ibi bintu tubikora so umuntu arafise power iriya cyane mu buzima bw'iwawe indirimbo zibiri no I was inspired ziriya ndirimbo zasohokeye the same time naziririmbe ni ukuvuga imwe nayiririmbe no musindi ndayiririmbe nari nkiri mwizo feelings nari mwiyo situation so amaze kubona video rero ya ndirimbo Ambulance no he's good vyaraheze si niyo mpamvu nakubwiye yaba ariwe yari ko yaragize reaction bye Georgia tourner la page Georgia tourner la page deja kabisa before yarabibonye ko ariyo ngira sohore because we talk sometimes arambwira acambwira nyine arampa hide n'ingene nzobikora imagine kubera ko narigeze ugapost nkavuga indirimbo nzoyisorera ka video arambwira ikore and I was like wewe birakuraba we so we were just talking like that kabisa grand merci drama
merci beaucoup. Imana iguhezagire cyane mugabo mu kurangiza kano gashow kacu gatoya kari clean kandi proper. Ni umwanya wo kuvugisha abafans bawe, ni umwanya wo kuvugisha abantu bagukunda, ni umwanya wo kuvugisha w'abantu since day one bari on your back. I really appreciate the love and support. Ndabashimira cyane kubera ko nibo bantu ba mbere baduha motivation, batuma twumva ko ibintu byose bishobora kubaho, and anytime a dream can come true. Kubera abo the support, the love, nuko bariko barashikira abaririmbyi b'abarundi, so babikora tagato, babikora takintu kimwe bumva for the love. So ahantu hose bari kabisa bumve ko ndabashimye bivuye ku mutima, kandi tubandanye tubikorera n'abandi baririmbyi b'abarundi, tubandanye dukorera hamwe. So kuko biri kose yatubwiye yuko promo ya ambulance sikirenga, mugabo turafise indirimbo yitwa Code. Why not we can't vibe Code? Yeah. Actually, Code ikwije 1 million views. I'm dropping a song. Eka ndamenda bagatire gatoya. Okay. Ni kuvuga indirimbo kwera mvuye kubabara, nshaka ko nzoshanza ndi mu player. Ikirara. Akani kirara ni mu player akundana. So nzoza ndi mu player mu player akundana. EBU niba shake bitwaze juju, and if no be you I will die, I go crazy. Uri time usuguma imiti, nkaja haingo wanyo ifari, nigihu kwa myenje nzoba mari, I set my room to Agira party. Remember Ibi gusaba gufunga nzobura ufunguzo maze nkugarire, kandi nushaka ibirenze nzobica ushaka umwisi unyimarire. Code yacu iri strong, C A B C D, code yacu iri strong, C 1 2 and 3. Your love don't cost no dime. You be ginger me like wine. See how you taking over my life. Naguma shaka kwiwana on your side. I'm on your side. But I'm a beast walk, I'm a G-class. Aibo. Bonbon, champagne, more glass. That's how you look, my baby. Oh no. I swear, Grand merci kuri Drama Team, merci kuri dukurikiranye du début à la fin. Hope yuko wagize ibi bimeze fresh sana. Ndakwibutse yuko muri kino kibanza ducilinze turi kuri van apartment, cyo kibanza kidushobora kwicara ukagira ibi bimeze fresh, wakakira neza, wifuza ga piscine kameze fresh sana, muri kino kibanza kirahari. So uko bikora kose fast uze gucilinga ngana bagenzi bawe, mugira ga party, mugira iki kibanza kirahari kandi kiri available ku bwanyu. Reka boss for we na ndi kumwe na Baby Killer, your favorites. Umwe mu banditsi beza dufise, umwe mu baririmbyi beza dufise, umwe mu bantu batanga hype beza dufise. See you next time muri hangout imeze fresh. Ndakwibutse kandi nimba ufise Valentine wawe ndagusavye le 14 muzosohoke. Nimba ufise Valentin wawe le 14 muzosohoke. Valentine si hari? kandi I'm free for everyone ashaka kuzoka. Save zanyu turazishaka. Na save kenewe magara ngira uri tayari. The outfit is ready. Flowers are ready, chocolates are ready. Tayi imeze gute? Tayi imeze gute muremure? Naho bigeze ndaguma ncagura zosanga. Binyash Weva. Uzaguze wakibagiriye muhira. Déjà pull up le 14 ndetse kandi ke box ndakweka tuza kumutera sivyo none bajari benshi bajari benshi. I mean it's fine. Newe se araza kwicara ku meza hivi. Tanda go stage mchore. Tuchapa familia kidogo. Valentine dates mapimo. Valentine is coming. Aibo. You are sitting at home. Don't leave. Drama kama kaurazi ku hangout ya mihera sivyo turafise ukuntu nyene turagiza hangout muri vibe imeze fresh sana. Mbabari ndagusabe duhere kuri rya kamera iri hari yanyu sivyo ni gatatu ni pop cyo tuvuga hangout cyo tuvuge your favorite. Hangout your favorite. Let's go 1 2 3 pop hangouts pop your favorite. Kama